amapibisita aboneka ndaraba akazi ga Fiston murabizi ko Fiston naramurungitse ku ishure kugira Musafiri Traveler amwigishe ibintu vya video kandi yatwemereye ego murashobora kumutwara Fiston kubera amazeyo amezi 3 ya nikindi nacho ni contrat ya Kwetu Studio na Natasha kwibaza Star Times hano mu Burundi irahari Yeah. mu bihugu bitandukanye bigiza East Africa kubera ki bahisemwe Natasha je ndibaza Star Times kubera indirimbo zanje Star Times Swahili muravye ari indirimbo Duga na Shata na musi itarenga muri televiziyo rero je ndibaza bararavye ninde azwi ninde tubona cyane mu Burundi ni Natasha je ndibaza no mu Burundi mwabibonye bace bakanguka bavuga ati reka dushire Natasha ambassadrice wa Star Times yo mu Burundi ni ibintu vyiza kandi ndabashimiye Star Times yo mu Burundi bacanke bari bazi kubiki amashira hamwe yo hanze garatangura kubona aba artiste bonga kuki abarundi batatanguye kubona ubwa mbere iyi Star Times ikorera ngaha ku butaka bw'u Burundi kubera kibagiye kubona ari uko babonye hari yabishusha sino bivuga ko kenshi urazi mu Burundi ni mu Burundi n'umuziki mbira ko umuziki bawufata nk'akazi twe turiruka tunapambana si peke kubera dukunda ivyo ni Imana yaduhaye don uravyuka mu gatondo ugasanga indirimbo y'urukundo indirimbo y'amahoro mu Burundi ngorane umuziki bawufata nk'igikinisho me urashobora kuronga mahera wandise ko Natasha mwifana yawe Natasha mu telefone yawe Natasha me niba ugiye muri Tanzania Uganda usanga amazi arimwo umuririmbyi canke ugasanga ibintu byinshi abaririmbyi babari nubona ibi ubona gusa abaririmbyi mu ibarabara rero mu Burundi taravyemeye turabikora togira gute Natasha ikibazo cy'amatatuwaje cyabaye ndanse kuri Natasha abantu benshi kirakanyanywa bari hehe umviriza je ndashima Imana cyane urumva ni ibintu vyaje uko nyene n'umwana wo kumusaga yitwa Elwa yabitanguye ndatangara ndarira vuga non c'est pas possible haje uwundi rero nimba ari Danson uwundi nawe Cedric uwundi nawe sindabazi tatuage wow ari nga aduze gatoya chomba ndanya ya Natasha la boss no mazana witwa Guy Frank sio majina ya kawaida kwanza Natasha sio wa tabu change urumva je ndashima Imana n'ukuri urumva kubona umuntu agira tatuage ya Natasha je nyene na tatuage mfise na tatuage peut-être ndashobora kukikora urazi mizuka ikipanda ndo hivyo lakini jewe vraiment na tatuage mfise ndashima abafanzi baguma bichapako Natasha amaraso akava kubera Natasha je ndashima Imana ara abantu ejo bazokwica pino cyangwa bakicapa arano mutazobona ariko umuntu akavuga je ndakunda Natasha je ndabishima kubera si n'ubwa mbere kuva umuziki ubaho je sindabona umuririmbyi umufanzi yicapa ko umuririmbyi kazi cyangwa umuririmbyi harabatsanguye kubaha iyindi ntumbero ati uwicafye ko Natasha acatanga amafaranga atubagiye kuba benshi gusumba narijya bamwe bavuga bati bakeneye agafaranga ni benshi capa ko Natasha la boss amazina ati bagiye kwiyongera ku byinshi ubabwira iki jewe umviriza aho kwicapa Bob Marley bakicapa Jackson je shaka ko bacapa Natasha ndayafise nzo yatanga nitwa la boss kandi ico wita la boss sikuvuga mfise je ni Natasha nyene urumva ariko izina niryo muntu me ico mfise nzobaha mfise amajana ngaye nzobaha uwazocapa umubiri wose azoronka amamiliyoni urumva n'umubiri wiwe kandi kwerekana ko bankunda cyane bazopime bacape babandi basange urumogi n'abagore babahere urumva bararabawo bacapa la noma yego Natasha bari batwemereye yuko Fiston tugiye kumubona yiga gukora amasanamu mu kiringo cy'amezi 6 ntihenze ariko twamubonye agarutse mezi atarenga kumingo imisi ngahe byagenze gute yararanse experience yarakeneye canke azotunda subire ego nari nabivuze Fiston ndibaza twaramurungitseyo amezi 3 warambwira ati je sishobora kuba muri Tanzania ayo mezi 3 ndashobora kugira ukwezi nkagaruka ndabwira Fiston urashobora yihangane ugume amezi 3 nitwabona ko
utegeza kuguma wiga turashobora kugumayo n'amezi cyangwa n'umwaka me amezi 6 twaravuze amezi 3. Natasha umaze kugaruka Fiston mwari kumwe hariya muri Tanzania atari banga umaze kubona hageze umaze kubona ko Fiston ashobora gukorera no musamasanamu yawe. Fiston araza kubabwira wenyene Fiston amaze gukora ama video menshi ni kubera nashobora gushira mu zina giwe ni kwetu studio ariko ama video amaze gukora ni menshi abaririmbye arashobora kubabwira yanaka nanaka cyangwa akagira secret kubera nashobora kuvuga video kubera baramuha bakamubwira iyi video ndayishaka mu ijoro urumva agakora mu ijoro mu gatondo akayitanga bagaca bashirako izina uko me muraza kubona ivyo nanje sishobora kuvyemera nshaka atangurire ko jewe Natasha yo nga mu Burundi narababwiye ko ari indirimbo shaka gukorana n'umuririmbyi yo nganyene mu Burundi muri uyu mwaka nyene jewe dimanche mfise kandi voyage nge mu Butaliyano n'umugabo nayo mambo ya kubembeleza si bento urumva ariko indu nyene negeza gukora collab n'umuririmbyi cyangwa umuririmbyi kazi yabo gukorana kwa Star Time na mwebwe zobafasha iki n'abaririmbyi je ndibaza ni ikintu kinini ya cyane kubera nzoboneka muri televiziyo urumva ndashobora kuronka akanoti nkabaho nk'umuririmbyi nivyo tuhora dukene uso indirimbo ukaronga basi n'amahera yo kuri hirya ndirimbo canke video je ndibaza nzobaho urumva ndanezewe cyane n'akazi ndonse ndashima Imana. Bitandukanye na collabo